Mera yuko abantu bananiwe hanyuma wananiwe vyanse hanyuma ukiyugurura ukaguka bwa ngo urondere inyishu hirya no hino bifatanye n'umutima w'urukundo si wewe uriko urashaka kwerekana kuri gitangaza ukiza cyane bimeze gutyo nukuri ntiwovyemera ntiwonorondera uburyo umuntu akira ahandi rero iyo ufise umutima w'urukundo urajwe ishinga no kugirira neza umuntu ko umuntu yoroherwa nubwo yoba atariko arizera cyangwa nawe utararonka izo nguvu cyangwa utafise ibikwiriye byo kumufasha uragenda ukaguka ukamurondera uburyo ushaka kumufasha mu izindi nzira kugira ngo ashoye gukira kuvuga rero kuvuga ko ivyo kuratanga cyangwa uburyo kurafasha umuntu vyanse ico ni kintu gisanzwe ko umuntu afise urukundo atariko arashaka kwerekana no guprova yuko ari we gitangaza yashoboye umutima w'urukundo ni ushaka gutuma wemera uti kuvyukuri ivyo nako namufashisha vyanse reka ndabe ko namugeragereza mu bundi buryo kwaca mucisha nko kurabo Imana ashaka kwizera mu psychologue so mu pastor ashaka kuba umunsi mwe baramubwiye ko mu pastor ari gikoko ari iki amagabo atariko muganga ari sawa ivyo byose ni ibintu ushaka gutuma uvuga uti ariko ubushobozi bw'Imana sukuba bwananiwe ko bwananiwe gusa uriyugurura kugira ngo nimiburi uko bigenda kose inyishu iboneke.